ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bana b'Imana dusange urugendo rugenda mu ijuru ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo nitugire Kristo. Dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo c'amazaburi ku izaburi y'ijana na gatatu guhera ku karongo ka 11 kugeza ku ka 22. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo Imana ninye n'impuhwe n'imbabazi ni izaburi ya Dawudi. Nkako kujya ijuru rirengeye isi niko ubuntu bwiwe ari bwishi kubamwubaha. Kujya ubuseruko buri kure y'uburengero niko atakure yacu ubugome bwacu. Kujya se w'abana agirira impuhwe abana biwe niko umukama agirira impuhwe abamwubaha. Nkako we arazi uko turemwe aribuka ko turi ivu. Umuntu iminsi yiwe ni nk'icyatsi nka kujya kwishugwe ryo mu mirima niko nawe ashurika. Iyo umuyaga uriciye ko rica rizimangana nta usubira kumenya ikibanza ryarimo. Ariko ubuntu bw'umukama bwama kubamwubaha imyaka n'imyaka. Ubutungane bwiwe nabwo bwama kubuzukuru babo. Kubazigama isezerano ryiwe no kubibuka amateka yiwe ngo bayarangure. Umukama yashinze intebe yiwe y'ubwami mu ijuru kandi ubwami bwiwe nibwo buganza byose. Hezagira umukama mwabamarayika biwe mwantwari zihambaye murangura ijambo ryiwe mukumviriza ico ijambo ryiwe rivuga. Hezagira umukama mwebwe ngabo ziwe mwese mwebwe mumukorera mukarangura ico ashaka. Hezagira umukama mwebwe biremwa byiwe mwese mu bibanza byose aganza. Hezagira umukama se mutima wanje. Bene wacu muri Kristo Yesu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Haleluya, amen. Bana b'Imana, twariko turazirikana izaburi y'ijana na gatatu, turacyabandanya kwisunga ijambo rivuga ngo Imana ni nyene impuhwe n'imbabazi. Niko kuri Imana yuzuye imbabazi. Ni izaburi ya Dawudi. Tubona ko iyi zaburi twayishikirijwe na Dawudi, umwami Dawudi. Rero akarongo ka 11 karavuga ngo ko twagejeje ku ka 10, twibukanije ka 10 kavuga ngo uko ducumura siko aduhana, ntagera ingere ku byaha byacu. Ko ducumura siko Imana iduhana. Imana ntigera ingere ku byaha byacu. Ariho wanashaka ndakagaruke kakajambo, hari gihe umuntu adukorera ikibi ukumva iyo wari ufite ububasha wacu mwihorera aho nyene. Rero kubera kandi uzi ko Imana ari ifise ububasha ukumva umenga iyaba Imana yari imukoreye ikintu kiyemeza ko yaguhemukiye none Imana imusubirije mu nkoko. Ariko siko bimeze. Imana ifise imbabazi. Uko ducumura siko Imana iduhana. Imana iratureka kugira twigaye cyane se tugende dusaba imbabazi abo twacumuyeko. Reka rero tubandanye kuri 11. Nkako kujya ijuru rirengeye isi niko ubuntu bwiwe ari bwishi kubamwubaha. Ukujya ijuru rirengeye isi ufatanije isi n'ijuru ukiyumvira ukwiserega. Iyo uri ahantu hamwe mu gihugu kimwe utigeze kugenda ibihugu woguma wumva ko ntabwo wobona ubudasa.
ariko ku bantu bamaze kuja mu bihugu bitandukanye kandi ubu ni benshi kuko isi yarabaye ntoya, kuja i Buraya n'umwanya muto, kuyizunguruka n'umwanya muto, ibintu nk'ibyo. Iyo umaze kuva i Burundi ukaja muri Australia, reka nkanje navuye mu Burundi nja muri Tanzania canke se no mu Rwanda, ndahabona ndahamara igihe. Mva muri Tanzania nerekeza Australia. Yo niyumviriye ahantu naciye ni harehare pe. Rero ni woca wiyumvira uburemere bw'imbabazi z'Imana. Nyimba ubona ukwisi ingana, ugaca wiyumvira n'ikuzimu, ukiyumvira mu ijuru, uca ubona ko imbabazi z'Imana ni nyinshi cyane, na cyane cyane ko ariyo yaremye isi n'ibiyaga n'ibiri kuri iyo byose. Imana niyo yaturemye. Umuntu aravumbura ibintu ariko bizananye ku Mana. Kubera iki? Kubera izo mbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana rero urumva zirarengeye byose, ntizigira ingero twozigerako. Niko ubuntu bwiwe ari bwishi kuba mwubaha, ariko twumve ko kandi ngo ni kuba mwubaha, kububaha Imana. 12 kujya ubuseruko buri kure y'uburengero niko atakure yacu ubugome bwacu. Ubuseruko buri kure y'uburenge, iyo uri kuraraba izuba ryaserutse riva ugacuraba iyo riza kurengera cyane iyo ririko rirarengera, urabona ko hari intera ndende. Ugaca wiyumvira nyimba izuba ryaserutse saa moya zo mu gitondo, none amasaha 12 yose izuba rirarenze riragiye. Rero ca wibaza uwo mwanya wose wahaciye, ariko Imana ikabita kure. Imana ikaraba bajya bize Imana, wakoze amafuti mugabo wanje gusaba imbabazi Imana, Imana ikabifata ikabita kure. Tuze rero turubaha Imana, ducumuye twibuke gusaba imbabazi Imana, kuko Imana kuba yubaha yama yiteguriye kubakira iyo bayigarutseko baje gusaba imbabazi. Nikimana yahereye urukundo Dawudi, yahereye ibyiza Dawudi, kuko Dawudi yacumura akongera kigaya. Dawudi mu mazaburi yose tugeze ku izaburi 103, mu mazaburi twabonye ya Dawudi naho twigeze tubona Dawudi yiyemera ngo ndi umwami ndaganje, nije nubatse iki gisagara, nije nubatse biriya. Oya, yagumye ashira imbere kw'Imana ariyo ari byayo byose kandi ariyo yabikoze. 19 havuga ngo 19 havuga ngo kujya se w'abana agirira impuhwe abana biwe, niko umukama agirira impuhwe abamwubaha. Mbese mwiyodiyo duheruka twari twabivuze, nari natanze akarorero kubijanye n'umubyeyi, ndibuka ko nitanze ko n'akarorero. Kujya se w'abana agirira impuhwe abana biwe, niko umukama agirira impuhwe abamwubaha. Niko umuvyeyi abana bamubabaje canke abana bakunaniye ugatugaheba, ariko wabona umwana aragarutse, nawo kumva umwana wawe agwaye wari waramuhebye, uragira impuhwe ukagenda ukavuga uti ni umwana wanje. Kumva ko buriya usibye ko hari abantu batabana babo canke bihakana abana, nko ku bantu bihakana abana, ariko baba bafise impamvu zo kwanka guseba. Mugabo igihe cyose umuvyeyi yavyaye umwana yama afise urukundo ku mwana. Umuvyeyi arashobora gusonza agahebera utwo yari kurya, umwana wiwe akatumuhebera. Kandi reka ndababwire, umuntu w'umumama canke w'umupapa nawe yoba afise umwana yaramusohoye yubatse urugo afise abana, aguma afitiye impuhwe uwo umuhungu we cyangwa umukobwa wiwe, aguma yumva
umenga hari ibintu yokora kugira uwo mwana wiwe atera imbere. Mu gihe usanga hariho umwana nawe ariko aravuga ati mbese nkanje ndafise umwana akuze afise n'umudamu wanashaka, mugabo nguma numva kumenga hari ukuntu nokora kugira atere imbere, kugira abeho neza. Ahubwo nkazana nsanga nawe yangiriye impuhwe yo kubona ko mama wiwe ariko arahangayikishwa no kuriha amafagitire, ariko arabona ko hariho ibintu mama wiwe canke se papa wiwe, sinzi ndavuga ibyo mbona iwanje, nkabona ko nawe afitiye impuhwe. Ugasanga hariho igihe ampaye nk'amafaranga, mama nagira ndagufashe uze kuriha amafagitire, mugabo nkumva umenga jewe umenga noba nishoboye kumusumba, umenga sinotora ayo mahera, canke umenga ayo mahera nagenda yakoresha ikiwewe. Nkababaza ese mwana wanje wowe nta kibazo ubona ufise ku buryo utoke muri ibibazo byawe jewe ukaburandetse? Kambwira ati nta ngorane yatora. Nasanga atangorane nkayatora, ariko nsanze hari ingorane sindayatora. Mba numva jewe ingorane zanje no zirinda, ariko nkumva umenga umwana wanje ntiyogira ikibazo. Turabandanya 14. Nkako we arazi uko turemwe, aribuka ko turi ivu. Imana irazi ngene turemwe, Imana irazi ko yaturumbabumbye mu ivu. Ngo Imana iribuka ko turi ivu, irazi ko tugira inguvu nke. Kujya umuvyeyi ababona ati umwana wanje yarahenzwe n'abagenzi babi aja mu byo atatubwiyemo, ukaguma ugerageza ukuntu ugarura umwana, ugaca ibintu zose zishoboka. Iyo uri umuvyeyi uragerageza uburyo bwose bushoboka kugira urabe ko umwana yova mu ngeso mbi arimo akaja mu ngeso nziza, kandi birashoboka. Hariho ababona abana bariko baragenderera bakarekerana ntibabyiteho, n'abandi babona abana bariko baragenderera bagapambana bagwana urugamba kugira abana ntibagende ngo bagwe muri icyo cyobo. Uri umuvyeyi rero ugomba gukora ibishoboka byose kugira ubone ingene umwana mukura muri kiya kigara arimo, canke se mu Kinyarwanda niho numva bavuga ngo kigara, muri kajyaga kukarimo, muri bajya yagiyemo. Bamwigishije kunywa urumogi, bamwigishije gukora ibidakorwa, kwiba n'ibindi byinshi. Imana yo mu ijuru iduhe kubitahura cyane. Tuze dusengera abana bacu, twongera dukora ibishoboka byose kugira ntibagwe mwa kijya cyobo. 15. Umuntu iminsi yiwe ni nk'icyatsi. Nibyo koko, iminsi y'umuntu ni icyatsi, nka kujya kwishugwe ryo mu mirima niko nawe ashurika. Ngo iminsi y'umuntu ni nk'icyatsi, ngo nka kujya ishugwe ryo mu murima rishurika. Ishugwe ntawe utabizi, aya mashugwe nyimbu uyu munsi nayasize ngaha ameze neza uko, ni kubera ari mu nzu kandi ari mu mazi kugira ndaya protege amare nk'iminsi 3 canke 4, ibintu nk'ibyo. Ariko amashugwe mu mwanya muto arasambura agasa neza, ariko hiriwe izuba canke bukeye aba yatatanye ntiwongera kuyabona. Rero canke abandi bavuze ngo ubwatsi burasha bukabisa ubundi, abantu bavuze ati turi nk'ibyatsi. Ibyatsi birakura, ariko mu wundi mwanya ukabirabaho wabibonye ukabibura. Niyo mpamvu abantu dukwiye kwitwararika gukunda Imana, kubaha Imana, kuko Imana yo idufise mu biganza byacu, iratuburira. Ubu Dawudi aravuga ati umuntu ni nk'amashugwe, umuntu ni nk'ibyatsi, mu munota umwe arazimangana. Iyo abatwari dutahura ukuntu umuntu w'igihanganga apfa akazimangana, niyo mpamvu tuba dukwiye guca bugufi tukaba turiko turatakambira Imana, dusenga Imana. Iyo umuyaga uriciye ko ricari zimangana, bariko baratubwira akarorero ka cya cyatsi na ryashugwe.
nta gusubira kumenya ikibanza ryarimo. Niko kuri y'umuntu abantu ni benshi bapfuye tutakibuka, basogokuru n'abasogokuruza n'abanyogokuru n'abanyogokuruza ntitukibuka, barapfuye baragiye. Ariko hariho abantu bapfa bakaguma bibukwa. Ariko kandi icyanyamukuru si ukuvuga ngo kwibukwa tuze twibukwe tuze twandikisha amateka. Oya, ntiwandikisha amateka yo mu isi utarandikisha yo mu ijuru. Andikisha amateka mu ijuru, kuko abari muri Yezu Kristo ntibazopfa, bazokwama. 17. Ariko ubuntu bw'umukama bwama kuba mwubaha imyaka n'imyaka, ubutungane bwiwe nabwo bwama kubuzukuru babo. Haleluya, amen, haleluya, amen, amen. Muravyumva rero bana b'Imana, abubaha Imana nabubaha Imana ga abubaha Imana bazamaho kuko bubasha Imana. Na Dawudi abivuga aravye ingiyo yazananye mu gisekuru yazananyemo, akaraba ingene yubahisha Imana n'ukuntu Imana iguma imurabagiza kubera yigaya. Rero kandi noneho duce twumva kandi ko Yezu Kristo yazananye mu muryango wa Dawudi, kubera uko Dawudi yarabanye n'Imana. Imana yo yaho rituma n'abamarayika ati ujya azokomoka ku gishitsi cya Dawudi, azohabwa inkoni, azohabwa ubutware bwa se wiwe Dawudi. Rero kubera ko Imana abayubaha bamaho, ntibazopfa, bazokwamaho. 18. Kubazigama isezerano ngo kubazigama isezerano ry'Imana n'abazigama isezerano ry'Imana, kuko benshi bararitaye abandi bariko bararita. No kubibuka amateka yiwe ngo bayarangure, ngo no kubibuka amateka y'Imana bakayarangura. Amateka y'Imana, kubaha Imana, kureka kugendera mu bicumuro, gusoma Bibiliya ukazirikana ibiri muri Bibiliya. 19. Umukama yashinze intebe yiwe y'ubwami mu ijuru. Haleluya, amen. Umukama yashinze intebe yiwe y'ubwami mu ijuru, kandi ubwami bwiwe nibwo buganza byose. Ngo kandi ubwami bwiwe nibwo buganza byose. Ubwami bw'Imana buri mu ijuru nibwo buganza byose, nibwo buzoduha kubaho imyaka n'imyaka turi kumwe n'Imana mu ijuru. Nibwo buzoha abizera Imana kutazopfa. Rero ni wizera Imana uzoba, niwanapfa mw'uwo mubiri, ariko wumve ko umuntu special w'Imana azoba ari ku Mana. 20. Hezagira umukama mwabamarayika biwe, mwantwari zihambaye, murangura ijambo ryiwe, mukumviriza ico ijambo ryiwe rivuga. Dawudi aravuga ati bamarayika b'Imana, hezagira umukama, mwe muri intwari z'Imana, mwe murumviriza ik'Imana ivuga. Kubera iki? Kubera ko Dawudi yamenya ko Imana yamivugana nawe. Imana yamituma abamarayika kuri Dawudi canke se ku bahanuzi ba kera imbere yuko Dawudi abaho. Imana, Dawudi yarazi neza ijambo ry'Imana ko ari ryo riganje isi yose, ari ryo abantu bose dukwiye gucira bugufi. Niyo mpamvu yavuga ati umutima wanje ntimunezerwe n'abamarayika bo mu ijuru. None ko Dawudi yavuga ati bamarayika nimuninahaza Imana, muhezagira Imana kuko niyo ikomeye. Rero nuko yari yaratahuye neza ubugombe bw'Imana n'ubukuru bw'Imana, kubera mwiyise abantu benshi n'abanyarucari bari babu, ugasanga biparatuye ukumva nibo Mana. Umuntu akibona mu guciniza mugenzi we hejuru yuko yaguze imodoka gusa, akaba yoyuriza ku bandi cyane. Mana yo mu ijuru tabare cyane, akumva n'ububasha bwiwe, ntamenye ko Imana ibishatse
iyi mwaka mu munota umwe mpora ndababwira ukuntu twiwacu twari twarakize twiberaho twara mu mwidegembyo atake tubuze tugendera mu modoka mu kuja kwishura abavyeyi batujana mu modoka ariko umunsi umwe bwake twisanga turyamye mu buhungiro ku bitafari no mu vyatsi tutagira n'icyo kwipfuka. Imana yo mu ijuru dutabare cyane. Ariko iyo wubasha Imana ibikurindira mu minsi mikeya numenya ab'Imana yatumye bakuzanira ibyo kwambara n'ibyo kujya ni haleluya. Bana b'Imana nukuri ndabipfuriza kubaha Imana. 21 haravuga ngo hezagira umukama mwebwe ngabo ziwe mwese mwebwe mumukorera mukarangura ico ashaka. Mwebwe ngabo ziwe mwese mwebwe ngabo z'Imana mwese. Ubwa mbere yavuze abamarayika none ubu ravuze ingabo z'Imana zihezagira umukama. Aho rero iyo avuga ati hezagira umukama mwebwe ngabo ziwe mwese mwebwe mumukorera mukarangura ico ashaka. Aha rero nubwo yavuze mu ingabo aha nanje nazipora ndimo nawo burimo n'uwo ari we wese akora icyo Imana ishaka ni ingabo y'umukama. Ukorera Imana uzi neza ati ndagiye nze kuvomera ujya muntu aragwaye yaheze mu nzu ndagenda musaturira gakwi ibi biharage naho ndabyimbuye ujya mu banyi wanje ntagira uduharage reka ndamukubite n'ibiro 20 nanje Imana yarampaye ndimbura. Wumve ko uri mu ngabo z'umukama ziriko zirakorera Imana ziriko zirubahisha izina ry'umukama. Imana twamaze kubona ko niyo nyene isi n'ijuru n'ibiriko byose niyo yaturemye. Rero nyimba yaraturemye ikatwigisha amabwirizwa ikatugirira neza Yezu yari bwanze mu isi kuko Yezu amaze kuzaho duca tubona n'ibindi byinshi bituma tugomba gucira bugufi Imana tukubaha Imana tukaguma tubwira Imana urera Mana wowe ushoboye byose Mana wowe uri mugira neza Mana. Hariho nababandi bavuga ngo yangu Imana yaranyibagiye ngo urumva ngo nta n'Imana ibaho. Oya wowe urashaka ibintu ukamata ko wishakirwa ushaka kuba wumva wotegeka Imana. Reka Imana igutegeka igufata uko ishaka niyo yakubumbabumbye niyo yakuremye wewe gusa ngo ca bugufi kuko imbabazi z'Imana ziba ngo no ku rubyaro rw'umuntu kw'imbyaro zigenda zirakurikirana. Buriya umaze kubiraba neza jamara nama ndababwira imbabazi uko data yabanye n'abantu uko data yagaburira imfubyi n'abatishoboye nizo mbabazi zarangiye ko muri Tanzania namwe ko mu giteranyi nabaye ntari kumwe n'abavyeyi narabura n'abantu uti ujye ni wa mukobwa wa Karaveri kabona ranyihereye nk'amafaranga ndi muri Tanzania ngowe narakubititse hari abantu bake babaho nagiye mbona ngo ujye ni wa mwana wa Karaveri kabona barangiriye neza. Izo mbabazi rero niba ushaka abana bawe ko bazobaho neza girira neza uwari we wese abuzukuru bawe bazogirirwa neza n'Imana kubera uko basogokuru bawe babanye n'abandi bantu. 23 ariho hanyuma haravuga ngo hezagira umukama mwebwe biremwa byiwe mwese mu bibanza byose aganza hezagira umukama se mutima wanje. Murumva rero ubwa mbere haraho twabonye abamarayika muri bahezagira Imana none harahindura avuga ngo mwebwe ngabo ziwe abakorera Imana mukuri no mu mpwemu. Ubu naho tubonye ngo hezagira umukama mwebwe biremwa byiwe mwese. Ubu rero no kuri babandi badakorera Imana mwivuga butumwa ariko bumviriza ijambo ry'Imana bakarirangurira kuri bagenzi babo bumviriza ijambo ry'Imana kuko nta numwe atokorera Imana ubura umuririmbyi
ubu uri umwana mutoya ugenda mu bintu by'imihari byo kuza kurimira nkiringendanyi twaraza kurimira abagowe twarakora ibikorwa by'Imana tukagenda gusenya inkwi tukazishira abantu ibyo byose wewe wese wumva ko Imana iri hejuru ya byose ariyo yakuremye raba ikintu ukorera Imana mu kunezereza Imana nayo iraheze ikanezerwa hari ibintu byinshi novuga irakunezerererwa bigatuma mu buzima bwawe naho ugiye guhura n'ibikomeye iba yahabaye abamarayika bayo bagaca bamira bijya bisiga bigomba kugutabagura. Haleluya, amen. Aha mu bibanza byose Imana iganza tugume duhezagira Imana nahandi ni mu kibanza cy'Imana. Aha Imana irahaganza, aha ni mu kibanza cy'Imana ngomba kuhahezagirira Imana. Imana irabibona no mu mutima wanje. Haleluya, amen. Imana irabibona mu mutima wanje. Nyimba nazimize televiziyo kandi ndayifise nari kuba ndiko ndayiraba nkaba ndiko ndajya ibyo shaka, ariko uwo mwanya ndiko ndanezereza Imana, ndiko ndavuga Imana, ndiko ndabwira uwo ari we wese urukundo rw'Imana. Nyimba wumvise ko nakubwiye nanje ko Imana yankuye mu bashatse kunyica, ndiko ndashingira intahe Imana. Nawe shingira intahe abandi. Hari abantu banga gutanga intahe kandi ari byiza. Iyo uri kuravuga intahe yaho Imana yagukuye, ubu uri kuravuga ijambo ry'Imana. Haleluya, amen. Hezagira umukama se mutima wanje. Aragarutse ngo se mutima wanje. Yavuze abandi bose nawe arigarutse ko nanje Zipora umusavyikazi wawe Mana. Umutima wanje nuhezagira umukama. Umutima wanje ugume wibuka inzira zose Imana yagiye irandengeramo, inzira zose nagiye ndacamo, no mu gupfa kwanje Imana izobane nanje kugira nzotahuke neza nza kubyagira hamwe n'Imana. Haleluya, amen. Bana b'Imana tuze turashima Imana, tuze turanezerererwa umukama. Muri bato tubana mu kibano iki gihe ni gihe k'inzara, hari abantu benshi baba bambwira ingorane z'inzara. Rero ariko nanje hariho abandi mbwira ko iwanje bitameze neza ngaha mu gihugu ndimo, je fatwa nk'umutishoboye kandi nibyo. Rero mu nzira zose zishoboka dukorera Imana, twiyegereza Imana. Mukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.